ndaguhaye ikaze kandi hano kuri Eliona TV uko usanzwe bimenyereye. Iyi ni chaîne igushikiriza amakuru, ikagushikiriza inyigisho zitandukanye, ari naco gituma tukunze keshi kuba turiko turaganira nawe mukunzi wacu kugira ngo dufashanye na cyane muri no rugendo ruja mu ijuru. Muri kano kanya rero ngomba ndakuganirize wewe nkumi musore, ndakwereke ko ukwiye kugumya ubuntu kuko ari ryo teka ryawe, ari byo bizotuma bikugira uko utegerezwa kumera. Ariko kandi twishimikije ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo c'Imigani igice ca 14 guhera ku murongo wa 30. Haravuga ngo umutima utekereje nibwo bugingo bw'umubiri, kandi ngo ari kwishari ni nk'ikimungu cyo mu magufa. Mukozi wa Eliona TV, ndiko ndakubwira yuko na cyane nkumi urakwiye guteramira ubugingo bwawe. Sinzi imyaka ugezemwo uno munsi, urabona ko mwebwe ugwaruka rimwe muraba izi mbuga ngurukana bumenyi cyane, ariko nkaguhanurira cyane gukurikirana ibintu ubona ko bifise ikimazi, bishobora kukungura cyangwa kukunguruza bikagushira imbere. Ndakukebura cyane iyo kuraraba izi mbuga ngurukana bumenyi ukaraba ibitagira ikimazi mu buryo bwo kuraba bimwe vy'ibiterasoni, biraheza bikakujana mu nyosha mbi, ukipfuza ugasanga warishwe n'ivyifuzo by'umubiri, ugenda uri umushakanyi. Nico gituma rero ukwiye na cyane kuraba ivyo uraba. Aha ijambo ry'Imana riravuze ngo umutima utekereje nibwo bugingo bw'umubiri. Bisigura ngo gutekereza nico kizoguha icubahiro, nico kizogukomeza, nico kizotuma abantu bagukunda, nico kizotuma ugira iteka. Aho ndiko ndavuga nkawe mwigeme. Abigeme ba kino gihe barahura n'ibibazo bitandukanye bivanye n'ingene bariko barifata. Ugasanga wagiye muri za WhatsApp, za Facebook, za Twitter, zimbuga ngurukana bumenyi, ugasanga wazicanyemwo umutima wawe wose kandi ukacuzikebereza mu nzira zitarizo. Nico gituma ndaguhanura ni ivyo uraba bibi bitagusamaza, urabe ibikwigisha eka mbere bizogushikana kwiterambere rirama, bikagushikana no mwijuru. Urakwiye rero kubaho uri umwigeme uvuga uti ntegezwa gufata ingingo, ukaba umuntu avuga ati ku mbuga ngurukana bumenyi ndashobora kujayo kurondera ubumenyi bugufasha gushika kuri kazoza keza. Birashobora ukaba uvuga muti muri kazoza jewe nzoba iki. Ico kugirira ikimazi wewe mwana w'umwigeme muyabaga, sukuja kuraba imwe vy'ubuhumbu, sukuraba na ya mafilme amwe usanga ari film usanga ari zintambara, film usanga ari zija kukwereka. Donc wewe ukibaza ko zoba ziko zirakwigisha, mugabo ziko zirakwereka izindi nzira zikujana ahantu habi. Kwirikirana izindi nyigisho, gira ma recherche y'ama ubushakashatsi, no kuvuga bw'ivyo gufasha, bw'ivyigwa, bw'ivyo gufasha mu kubaho, mugabo nturabe ibitsa kukugirira nabi vyonona umutima bikahitsa konona n'umubiri. Rero yari amajambo nariko ndagutekerera, kandi nizera yuko tuzoshishikara kubana kuko iyi ni televiziyo yawe, ni televiziyo en ligne, kandi yahisemo kugushikiriza ibigufasha umutima bikagufasha n'umubiri. Nkakwifuriza rero yuko ubaho uri umwigeme mwiza w'akarorero yifuzwa. Ntuzokwifuzwa uja mu biyayura mutwe, uja mu kuboregwa, uja mu busambanyi. Oya, mugabo ni wagarda, ni waraba ukaraba ubuto bwawe ukabugendera. Ivyo bizoguhiteka ejo umuntu w'ikimazi. Ndakwifurije umugisha w'Imana rero, ube utekane mu mutima, utekereze kuko nakubwiye ko ari bwo bugingo, kandi arivyo bizokuzanira amahoro mu mubiri wawe. Jewe rero Anisenyo saba nkaba ndakwikibanuye, ndakubwiye nti bye bye, ushishikare gukunda Imana no kwiyegereza Imana. Urakoze.